ico tumwibukira ni ikintu gikomeye waragendanye na President Ntaryamira yari umuntu adakunda akajagari yari umuntu akunda ibintu bitondetse ibintu bimeze neza umuntu yakunda ikintu bita ordre ari cyo gituma rero twebwe mu majambo yasize aturaze amadiskuru yasize aturaze nico kintu cha discipline arico gituma twebwe aho turi umunsi twama turiko turasaba abantu bose bafise ikibabakiye haba muri politike canke mu bibano yuko batokoresha inguvu canke batokoresha imigumuko mugabo boheza bakabisaba mu bwitonzi ivyo ni bisanzwe twese twama dufise ibintu bitubakiye mugabo turanga gukoresha inguvu kandi iyo tubisabye twitonze turaheza tukabigerako murabona rero haheze imyaka 23 President Ntaryamira agandaguwe yari kumwe n'umugenzi wiwe atwara igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana bari kumwe mu ndege hanyuma mu nyuma y'iryo gandagurwa murazi neza yuko amahoro n'umutekano vyahungabanye mu gihugu cy'u Rwanda cy'u Burundi n'iki Kongo hanyuma inganda zigatikira arico gituma tubandanya dusaba yuko abafise uruhara muri iryo gandagurwa mu kurasa iyo ndege boheza bakarengutswa imbere y'amasentare yo muri Afrika imbere y'amasentare mpuzamakungu kugira ngo intahe ibagire cyane cyane nk'ubu hariho umukapitene w'umufaransa yitwa Paul Baril yagirije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yuko ari we yatanze itegeko ryo kurasa ijya ndege President Ntaryamira na President Habyarimana barimo aho rero nukuvuga yuko dusaba yuko President Paul Kagame yogenda kwisigura imbere y'ubutungane akerekana ko yera hama turasaba yuko muri aya mashirahamwe turimwo aya mashirahamwe ya EAC ya SADC ya CIRGL y'ibiyaga bigari yakomeza yuko bosaba President Paul Kagame ko atosubira kandi kuza aravogera ibindi bihugu ashaka kubidurumbanya agaheza akagira ahubwo ico aterera kugira ngo n'ibihugu bibanyi vyiwe bitekane turahejeje rero dusubira kandi guhoza umuryango wa Ntaryamira hamwe n'imiryango y'abarundi bari kumwe nka Siriake Simbizi n'abandi ntaraheza nuko nosubira kandi gusaba leta y'u Burundi yuko yovyura iyi dossier ijanye n'igandagurwa rya President Ntaryamira kugira ngo ugo rubanza irukurikirane hanyuma rero ukuri kuje ahabona.